niyo mpamvu nabwira umuntu wese andaba mbona bien nube limite no komeza muri physique cyangwa ukomeza mu buryo bw'umubiri oya limite wishira aho wirimita aho ushaka kugera niho hashirayo. Ubuzima bwanje ngiye kububaza urumva bambwira ko yuko banoye kwibarabara just baranzanye urumva banoye banzanye ko aho muri rero ry'impfuvyi niyo nakuriye iki bwana bambwiye wanzanye byense kiwe ko bambwiye ko yari umumama yanzanye aho hantu kubera ari ukuntu batumwanya ugasanga banshizemo akantu ku mukuboko isina giye rikaba ririho ico girumva bacorantwarayo bamaze kuntwara abanyakire nibajyanye ne muri ry'impfuvyi riri mwishabi ego imwijabi avutse nk'abandi même si urabona mu mutwe nkiri muto nabona ko meze nk'abandi kuko abo twabana ntavyo bambwira mu yandi majambo twarabana kujyanye ne bisanzwe ngiye gutangura rero gukura cyasa nangwe ishure mu mbere primaire ndavyibuka nkigenda ubwa mbere natangaye nabona bose banda ati habaye iki umva kumbe babona ibindi je ntariko ndabona niyo natanguye kumenya ko nameze n'abandi ico gihe yego ari abahagarara bakakuraba bien bagahagarara bagafata umwanya munini bahagarara nyene bagahindukira n'amaso uri kuragenda je nkibazo ne habaye iki hariho n'abahagarara bagatwe n'abahagarara bakakuvuga batone habaye iki rero uko nabifata navuga ati ko bitari normal bien c'est que aho umuntu ahagarara akakuraba harona ubu ariyo nabonye datanga ariyo nabagara bakagufoto atarusha bagusabye bakagufotora je bikambabaza kume gute bafotora umuntu batamusabye. Hari ikindi cyaguma kigira kimbabaza kandi ico cyarambabaza cyane ndiko ngenda ku ishuri nararuhuka cyane nafata umwanya munini wo kuruhuka kuko nararuka 5 minutes nkicara kugira nshike urumva vyasaba ko yuko mfata umwanya uhakiri kare kugira ngende ku ishuri ivyo urumva nategeza kuba ndabizi hakiri kare hanyuma ngavuga ati nimba ku ishuri dutangura 13 nategeza kugenda hakiri kare saa 6 nkabanza ati nduke yiminota hanyuma nkamashitseyo nibuka 6e primaire nicaye ahantu mbabaye cyane nibaza igituma mbaza Imana kubera ikimbaye navukiye ku giti navukiye kwibuye niyo navuye eske koma gute murashaka kwisanga muri situation hamubura umuntu n'umwe ubwira ukamubibaza ukaba muri ico kintu ico gende ibuga ko yuko nahaswe kwiyica iyo bana nifise imbugita hafi naba naheje kwiyica kuko ubuzima bwari ko bongereka ikindi kintu heureusement Imana yaramfashije navyo nakoze nta nomwe ndabona mbwira ngo turavukana mandi majambo ndacari je nyene gushika uyu munsi nta numwenzi yaba mama yaba papa nabuze abantu benshi banyumviriza benshi ndabibabwiye benshi baratanga bakavuga ati koma ukeneye umukumviriza yego nkeneye unyumviriza kuko benshi nibumviriza bakunda gukora ikintu batumvirije umuntu naje ico kintu rero nico nabuze mu buto bwanje nabuze unyumviriza mbwa iyo numvise umuntu anyumviriza akicara nkamubwira nkigiye nubwo atoma amafaranga atoma ivyo ndiko ndamubwira abaheje ku gutanga resolution ku buzima bwanje inyishu ico kiramfasha kugira ngende muri kaminuza icamfashije nuko niyumvira ati ico natanguye sinogeza gutyo kuko byaranshabuje kubona abandi batanguye je naratangura kubera uburyo ate impossible negezwa kugenda kwiga ndabwira Imana ndibuka igice gihe hari veye twazigiriye muhira twese twazigiriye muhira ico gihe mu gihugu je ico gihe imbere yuko bakomendera ngo bonane nicaye muhira ndabwira Imana uyu mwaka negerezwa kwiga negerezwa rero singiye kukubwira ngo hariho papa hariho oncle hariho nani nta numwe nzi nta numwe nzi wewe
ndabwira Imana je naragukoreye kuva nkiri muto kandi urabizi natanguye septième ndagukorera antuka gushika n'ubu ndacagukorera rehe nugiye kubikora ngo nani oya urazi guhemba neza rero kuzi guhemba neza bikore Imana imbaza irambaza Imana iravuga une voix audible iravuga ndavyumva imbwira ati ngushaka kwiga hey ndayibwira université rimwe imbwira ati ndahaguhaye kuko umwanya nariko ndarira kuko mbabazwa n'ubwo buzima bwo kumva ko norangiza université no navuga ati negerezwa kugiga ibyo naciyemo ni byinshi nibyo tumare iki cy'amafaranga cyo tumari obstacle kugira ngo sishike kucona ingene Imana ikiramfasha ndagenda kwiga ni ngaho rero bya natanguye kwiga kuri université rimwe yego maze kwashika nico cyangyoye cyanyeretse ko ari Imana représentante niwe yambwiye ikintu gikomeye ambwira ati ngo benshi bameze nkawe si bose ni bakeya cyane bashika muri ico kintu wagezeko cyo kumva ko utangura université même si umeze ukumeze maze gweza université zarangyohe maze gusoma igitabo nibuka abaje gushigikira muri ico gihe alors brother twareko turaganira nyene mvuyeyo ambwira ati ngwino vemo twicara ahantu ndagufate neza nyene ufungure kuko ibyo baciyemo ni byinshi turatera inkuru nyene ico gihe vyarangyohe byanyeretse ko Imana ishobora gukoresha ibikona ikakugirira neza bitavuye kunani ubuzima mu yandi majambo hari igihe tubaho twizibira tuba limite bivanye ngo nta bavyeyi ugasanga ubaye limite ngo nushaka kuyiga ngo kubera atabavyeyi wewe turaganira mugabo icangiwe kuri we twaricaye turaganira iby'ubuzima nyene arankose aranyakuhaje ambye ati ugeze mu kindi kintu fatiye mu byo nabonye mu binyigisha hari igihe muranja muri ville nkaraba abantu bicaye nkabona n'abatambuka nkabona bafise bwa burebure nkabona ibyo bariko barakora nkavuga ati wow bafise n'umutwe ati bafise ibintu biri potentiel bafite ibintu biri bikomeye mbwa batariko barakoresha bakaca bagenda gusaba n'ivyari bibi mbwa kugumusaba nivyo bibi kugumubandanya igyaction kugumubikora nico kibi narimwe mu buryo butangaje même si bamwe batabibona mbwaje ndabibona kuko iyo aba twese tumeze uko ico kimwe hari umuntu atora wundi iyo mvire twese twirabura ata chocolate rouge ata nani nta muntu yora wundi iyo mvire twese dufite uburebure bungana twese nta muntu yora wundi hari ukuntu nyene Imana ibikora neza ugasanga yabikoze neza nyene nk'Imana nitwoyijisha kuko ni Imana ibikora nk'uko bishatse rero nituba obstacle bivanye n'ingene tumeze rero niyo mpamvu nabwira umuntu wese andaba mbona bien nube limite no komeza muri physique cyangwa ukomeze mu buryo bw'umubiri oya limite wishira aho wirimita aho ushaka kugera niho hashirayo muri ico gihe ivyo bintu byose ikintu cyamfasha maze gukizwaho naguma ndirimba mu mwanya mwinshi umwanya munini ndi kwibarabara kuko fasha umwanya nkiyumvira ivyo bintu byatuma nja mu rundi rwego rwo kumva ko no kugira nabi nafata umwanya nkaririmba kandi ujya amanya ndigo ndarimba numva amahoro nkumva umunezero benshi rero nibaziye histoire yanje exact kuko bazi ko ari umuntu umuhappy yibereye ngaho is no stress mu yandi majambo nta bibazo agira mugabo nari ndabifise bien sikiwe mugabo Imana ikagucisha muri ico kintu mugabo ukabuza ati ico mfasha ni igiki iyi talent mfise yo kuririmba reka ndayikoresha muri kino kintu ugasanga kenshi abantu banzi ndiko ndaririmba ari indirimbo nyene nkunda kumviriza iramfasha mu vyimviro no kwimvira yerekeye ivyo nyene uko umuntu yavutse ingene yagize gute kuko biranera intege mu vyimviro vy'Imana ego ndimwo cagiye nawunga inyegece erega Imana yari izi vyanje vyose
yarize abavyeyi banje, yarize aho nzoba, yarize ivyanje vyose, none n'amamvi hari yo kurira, yo kubabara, yo kwihebura, kuko yari yanyiyumviriye, n'amamvi hari yo kwiganyira, nta gituma co kurira, kuko imbabazi n'ubuntu bidukikuje